cacu ca FS Global muze tubungure ubumenyi mu byo mutaramenya. Nuko rero akajyanuke kacu kavuye muri FS Global mukakirana umutima mwiza. Ego muhava muvuga ngo niduke twabazaniye umuceri, ibiharage, ibigori, harimo amasabune, twarashizemo n'ibintu bijanye n'ibintu byo gukora ubuyi ko turatwari haba mama bafite abana bato adashobora kuronka kabuyi ko kumwana wiwe. Rero mukakira uko nimuhave muvuga ngo niduke n'ejo tuzogaruka muze mutwakire nk'uko mwatwakiriye uyu munsi. Hama kandi rero turashimiye dushimiye umukuru wa zone yatwakiriye, turamushimiye cyane wewe yemeye kutwakira. Rero ako kaganuke kacu mukakire, ariko ndabahamagarira ko karibu ku kirindiro cacu ca FS Global hamuri tubereke uburyo mwova mu bukene. Ndazi abantu benshi bari mu bukene, twese niho twari turi, sivyo? Nukuvuga turafise ukuntu dukora n'ubwo ngaha mu gihugu iwacu ndazi ko ni byinshi bitari usanga bigora kugira ngo ushike hantu, ariko uzoba bikeneye adusange kuri FS Global hajya muri vile tubigisha ingene mushobora kuva mu ubwo bukene murimo. Hama kaganuke kacu rero mukakire, turakabashikije namwe muze kukadushikiririza bajya mubona ko ego ubukene buratandukanye. Hariho umuntu ubona ko ego arakenye mugabo ntanganya na wa wundi wa mwana atagira mama atagira se, murumva yuko aba ari hasi cyane. Twifuza ko iki kintu cyokora ntihabe nkunzi ngo nako ko ndamuzi ngo ntogenda ntamuhaye ngo utanzovuga nabi. Muri FS Global ko dukora nibaza ko muze guhera kuri bajya abantu muzi ko bafite ubuzima bwabo buri hasi, ntihabe nkunzi vraiment ndakibasabye. Nuko rero mukakirana umutima mwiza katanzwe na FS Global numva kabirebire no amahoro yake. Nitwa Hatungimana Michel, nkaba ndi directeur wa FS Global mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ariko kubera ko ariho hari cicaro gikuru mu rwego rwa Afrika, nijewe ndanaraba n'ibihugu bitari bike byo muri Afrika mwishirahamwe. Tubasanze hano muri zone ya Kamenge, commune Ntahangwa, muri ko mutanga imfashanyo. Imfashanyo yari yerekeye ni imfashanyo twatanze ku bana ahanini b'imfuvyi na bana ntaho nikora, tukaba dusanzwe tunabikora ahatandukanye muri kino gihugu. Abantu bifuza kumenya FS Global niki shirahamwe rikora iki? FS Global ni shirahamwe ni mu Cyongereza tugita ni charity organization. Dukora ivya charité byo gufasha abantu batishoboye, ibimuga, abafakazi n'abatama bageze mu zabukuru, bamwe bakukurutse. Ariko kandi FS Global novuga ni nk'umutaka wa Berry. Berry naryo ni shirahamwe rikora ni muri bijanye na technology, ni rihagarariye ico bita blockchain technology. Ni ibintu bijanye no kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ama cryptocurrencies kw'isi yose. Ni shirahamwe rifita uburenganzira rikomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko ama cryptocurrency exchange yose yandikwa abanza kuba registre muri Amerika. Muri Amerika rero niho Berry yabaye enregistré ikashikora partenariat na FS Global. Uburyo rero dutanga ibintu dufashisha abantu n'amafi turoba mu kiyaga cyitwa Berry, ariko tukabitanga nka FS Global. Ayo mafi ari mu gihugu cy'u Burundi cyane kumbura ari hanze y'igihugu? Ni kw'isi yose. Abantu bari mu bihugu bitandukanye bose turabereka uko baroba ayo mafi mu kiyaga cyitwa Berry. Abantu bifuza kwinjira muri FS Global mubasaba iki? Ni iki musaba kugira binjire mu bakire? Umuntu kugira ngo abe muri umunywanyi wa FS Global, icambere atangura kuba umunywanyi wa Berry.
uwinjiye muri beri wese ni automatique ashobora umunywanyi wa FS Global. Ariko uko umuntu agenda aduga ku ngazi niko aronka n'ububasha n'uburenganzira bwo guhabwa imfashanyo za kampani kugira ngo ashobore kuzishikiriza kuri ba ntaho nikora. Turafise rabo twita aba VIP nibo dukoresha mu bikorwa nk'ivyo vya charity. Jewe nashitse hano kugira ngo nshigikira hanene umurongozi wa FS Global mu Burundi nabo bakorana baba VIP. Ariko jewe ndongo ishiramo muri Afrika y'Epfo no mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika. Kubera iki zone Kamenge atari zone Kinindo, zone Kanyosha n'ahandi? Zone Kamenge niyo twashoboye gukoreramo uyu munsi, ariko ntibisigura ko ariho twatanguriye. Twarakoreye no ku bindi bigo dukoranye n'ishira hamwe ry'ababikira n'abapatiri. Turakunda gukorana nabo muri biro yabo iri hajya kuri Saint Michel. Abapatiri bari hajya turakorana nabo bakatwereka ibigo dushobora gushira imfashanyo. Tumaze kubikora hatari bahake, ndibuka hari n'igihe namwe twanabamenyesheje muradufasha gutanga ayo makuru. Akunguko nakahe nkanje nifuza kwinjira muri FS Global? Wifuje kwinjira muri FS Global ku miryango iruguruye kuri bose, ubanja kwinjira muri beri nkuko twabivuze. Muri beri byose turabikwigisha uko bimeze, tukakwereka uburyo ugiye gutera imbere n'uburyo ugiye kuronka amafaranga. Nkuko umukuru w'igihugu yabivuze ati umufuko wose uronka amafaranga, turakwereka ukuntu uronka amafaranga hama mu nyuma kandi ukashobora kuronka n'ububasha muri FS Global bwo gutanga imfashanyo kuri ba ntaho nikora. Ego muri yinjiye nko ku kwezi yunguka iki atari ba muri beri winjiye nta mpamvu n'imwe udashobora kuronka amafaranga yigwije nka kabiri canke karenga kuyo uba washizemwe nk'umutahe wawe. Ariko dutangurira ku madolari atarenga 50. Amadolari dukoresha na ama electronique kujya mu rungika limikashi hano mu Burundi. Twe dukoresha amadolari y'ama electronique ntabwo ari amadolari y'impapuro. Ariko afise valeur imwe ni dolari ry'impapuro ry'abanyamerika. Umuntu akagenda yunguka gute? Nivyo twifuza yuko abantu basigurira ku buryo n'umuntu avuga ati reka ninjire muri iryo shira hamwe harakunguka. Egome kunguka nko twabibwiye tubisemerera ni buri munsi. Turonka signale duhabwa na biro nkuru iri mu Bwongereza. Iyo signale niyo dukoresha. Kenshi dukunda kubikorera kuri telefone uhereye ku masaha ya 2 z'umugoroba, niho tubikora. Umuntu wese yashitse muhira yavuye ku kazi, hanyuma ukaja kuri telefone yawe nkuko tuba twabikwigishije, ugashobora gukora icyo twita trading. Trading ni uradandaza bivanye n'umutahe ufise, ukadandaza ahamuka ukaronka inyungu uwo munsi nyene. Buri munsi abantu baronka inyungu kuko iyo signale batanga mu Bwongereza niyo bafasha kugira ngo abantu bose bunguke, kandi bigenda neza ku bantu bose. Yego. Hama mukorera he abantu bifuza kwiyandikisha bo basanga he cyangwa bo batora he? Abifuza kwiyandikisha barashobora kudusanga kuri biro iri ngahe Bujumbura, kuri Saint Michel, ahantu kubita kuri Ndongozi turafiseho biro ya FS Global. Yego. Aka nimero kanyu umuntu ushobora kugatanga kumbure no uriko arabe kino kiganiro cyangwa ino emission kino kiganiro kumbure abone nimero abarundi. Yego abashaka kuturondera bo dutelefona ku nimero isanzwe ni 66 amajana 310 amajana 864. Ariko kuri WhatsApp dukoresha nimero yo hanze ni guteranya 27 indwi 3 4 indwi 8899. Akamo rero wotera abantu bifuza gushiraho umutayi wabo muri FS Global kugira nabo nyene bagende bunguka. Akamono batera nuko batosamara kuko abandi twataranguranye bageze kure. Yabifuza kumenya byinshi nuko boturondera hama tukababwira tukabasigurira uko bimeze neza, kandi bose bazotera bunguka batera imbere cyane. Murakoze cyane. Okay, murakoze namwe. Nyakubaga ndakuramukije. Amahoro nyakubaga mumenyesha makuru. Wamujeje hano kuri zone kandi. Jewe mu bisanzwe mu mirimo yanje ya misi yose ndi umuchef de quartier mukuru mutumba. Ishiramwe FS Global riheje gutanga imfashanyo ku banyekamenge banaho nikora ataco bagira ico bifashije. Mwayakiriye gute no mfashanyo mubona yuko kumbure iza kugira ici mariye abanyakamenge? Ego ubwambere na mbere twayakiranye ugweze mu kubigaragaza twagira ngo tubanze dushimire bene iryo shiramwe biyumviriye mu bayandi makartier yose canke mu yandi mazone yose, babona bati reka tuje mu Kamenge, hanyuma tugaca twizereza bene gihugu yuko tunababwira yuko ari shirahamwe rimeze neza ribakunda,
kandi mu kwerekana ko bakunda n'urukundo bagaragaje mu kutuzanira agakemanya. Ishirahamwe rino shirahamwe FS Global ryari ryaje hageze yaje hageze ahubwo nandi mashirahamwe akiri inyuma atariyumvira Kamenge turasaba ko nayo nyene mu kugaragaza ivyo bakora no kugaragaza umutima w'urukundo ko nabo nyene bo kurikiza karokeza nkaka kaba bahejeje kugaragaza uno munsi. mu byo batanze ni biki bashoboye gutanga mubona biza gukwira bene gihugu? Oya bon bashoboye kuduha umuceri, biharage, amasabuni, agafukubuyi n'ibindi. Gusa gikomeye suko vyokora bene gihugu bose nuko berekanye umutima w'urukundo. Muri abo rero baza kubishikira twaravye imigwi iri vulnerable gusumba iyindi no kuvuga abo bafise amikoro make tugeranije n'abandi. Abo nabo mubaraba gute? Abo nabo twaragerageje kuja mu quartier atandukanye mu bucimbiri butandukanye dusanzwe tubazi kuko kanatsinda turirigwana tugorobeza hamwe nico gituma bitatugoye kugira ngo tubatore. Akamutera rero abariko badukurikira muri kano kanya kugira nabo nyene baze bifadikanye n'ishirahamwe FS Global. Iri shirahamwe FS Global Burundi nkuko twavyumvise rifise icicaro hanze kandi rikaba ririmo aba diaspora tari bake no kugira ngo dutere akamo abandi ba diaspora bose ko bofatira akaro kuraba nabo bakibuka igihugu cabavyaye kugira ngo baze bateze imbere abo bene wabo bari mu buzima budashemeye abo bene wabo bafise amikoro make. Ego tugushimire. Murakoze namwe. Uri umwe mu bayobozi basanzwe barongoye ishirahamwe FS Global ndakora mukije. Amahoro neza cyane. Wamwitwa abantu? Amazina yanje nitwa Niyonzima Bosco. Muje guterera imifuko itandukanye y'imfungurwa mbega mwiyumviriye gute gutanga ino mifuko canke ino fungurwa ku bene gihugu bo muri zone ya Kamenge? Mwamaze kumva yuko dukorera mu ishirahamwe yitwa FS Global ikaba rifitanye partenariat n'ishirahamwe yitwa Beri rishoboza umuntu kuronka udufaranga tushobora kumubeshaho buri munsi canke buri gihe. Tumaze kubona ko mu iryo shirahamwe hari akanyungu gashobora kuboneka buri kwezi canke buri mezi abiri turavuga tuti aka kanyungu kaboneka ntabwo umuntu yokajya wenyene kandi hariho abantu batishoboye bari ngaha hagati mu gihugu bose tubafata nka bene wacu. Niko twiyumviriye rero tuja hamwe nabo turi kumwe dushobora kwegeranya umuceri, biharage, turashobora kuvuga mu ncamake twashoboye kuzana rero ibiro 50 by'umuceri, twazanye ibiro 100 by'ibiharage, twazanye n'ibiro 100 by'intete z'ibigori, twazanye n'ingano ibiro 200, twazanye uburo ibiro 10. Ivyo bini mu ntumbero yo kugira ngo babandi batishoboye harabo mwabonye bafite nk'ibibazo by'ubugwayi biboneka ko hataronka ico bafungura neza, dushiramo utuntu tw'ubuyi kugira ngo abo bantu bashishikare kugira ubuzima bwiza. Twashizemwo umunyu ibiro 25, twashizemwo isukari ibiro 5, twashizemwo ikarato zibiri z'isabune, twashizemwo n'ibiro bishika kuri 10 by'amasaka. Kubw'ico gikorwa rero singaha gusa tumaze kugikorera kandi singaha tugiye guhetera kugikorera mu buryo buke tuzoshishikara kuronka tuzogenda turashika ku bigona cyane by'imfuvyi. Twarabikoze ku kigo c'imfuvyi c'abatamakazi kiri muri Rohero kuri bene mukiza mweranda, ikigo kirongowe n'ikibikira. Abatama n'abatamakazi bagera kuri 48, muri abo harimo abarenze imyaka 190 n'iyindi, harimo abagendana ubumuga, harimo ababona ko bageze mu za bukuru batagishoboye gukora ikintu na kimwe. Abo twarabagarukiye ko baranezerwa. Twarafashije n'ikindi ko c'imfuvyi kiri muri Rohero, umuntu yari yashoboye kwegeranya izo mfuvyi harageze igihe yitaba Imana. Tumaze kumva ukuntu zibayeho zisigaye zirezwe n'iyindi mfuvyi nkazo mbwa yashoboye kwiga amashuri raheza icitamo kongera kuzegeranya. Aho naho twarahashitse turabaha agafashanyo. Ivyo byose rero tubifashwa n'iryo shirahamwe FS Global hamwe na Beri. Nuko tuzoshishikaraho gufasha n'ibindi bigo bitandukanye, ariko na cyane abantu dukunze gufasha ni abantu ubageza haho badashoboye kwifasha ikindi kintu na kimwe, bari mu makariti atandukanye, bari mu bigo bitandukanye, za orphelina, bagendana ubumuga n'ahandi. Akamo rero wotera abandi ayandi mashirahamwe atandukanye
ndetse n'abadiaspora muri rusange. Akamunotera amashirahamwe atandukanye nkuko natwe twisunze ingingo y'umufasoni n'umukuru w'igihugu tumaze kumva ariko aravuga mu gihe yagendeye ibigo by'imfuvyi akavuga ati abantu mwijukire gukorera ku buhinga ngurukana bumenyi muronke ico kubabeshaho muronke ico kubeshaho imiryango bityo muronke nico gufashija izi mfuvyi mubona tugendera aho kama tumaze kumva natwe mu mitima yacu twagafashe nka nkama turabona tuti vy'ukuri ku buhinga ngurukana bumenyi umuntu ashobora kuhakorera akaronka ico gutunga umuryango akaronka ico gutunga bene wacu turiko turabona ngaha mu gihugu nico gituma twishimviriye gufasha ababene data canke izimfuvyi ziri hagati mu gihugu. Murakoze cyane. Murakoze namwe.